ugimana nkigomba yuko Uburundi uhinduka ikibuga c'abadayimoni iradukunda uhinduka ikibuga c'abadayimoni Uburundi ni Ijoro ry'ubuzima bwanje tuandane n'ijambo turiko amajambo yo gusenga twari twaratanguye no kuwa Mungu ubw'ubuntu bw'Imana twegere imbere gatoya ijambo ry'umutwe twariko kuwa Mungu uheze ni amaso musenge ntimugwe mu mosha mabi. Turiko tubandaniriza ku kintu kivuga ngo ibidushoboza bindi guhangana n'amageragezwa. Ibidushoboza bindi guhangana n'amageragezwa. Dusubire dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice ca 4 murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Nani guha umugisha kano gatondo wo kumva ijambo ryayo. Amen. Yesu yuzuzwa mpemu yera ava kuri Yorodani agendagendeshwa mu bugaragwa na mpwemu amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umurwanizi kandi bwira iri buye ricika umutsima. Yesu aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Banshimye cane ariko akaburungu umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Rero ijambo ry'Imana mumutire dusome no muri gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 23. Gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 23. Manshimwe tugeze duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Dawidi atabara abikeira. Bukeye babarira Dawidi ati bati erega Abafilisitiya turi kumwe. Esashe igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 23 murongo wa mbere kugeza ku wa 14 page 337. Bukeye babarira Dawidi bati erega Abafilisitiya barateye Keila bariko barasahura ivyandagaye ku mbuga. Nuko Dawidi asiguza Uhoraho ati mbega nje kurwanya abo Bafilisitiya? Uhoraho yishura Dawidi ati genda ubarwanye utabare abikeira. Mana y'abicubahiro zemuraba agaciro ko gusenga. Murongo wa 3 ariko ingabo za Dawidi ziramubaza ziti ko twari dusanzwe dufise ubwoba tukiri ino i Buyuda nitwaje Keila kurwana n'ingabo z'Abafilisitiya bizoca iki? Murongo wa 4 nuko Dawidi yongera gusiguza Uhoraho aramwishura ati haguruka umanuke uje i Keila kuko nzogabura Abafilisitiya mu maboko yawe. Haleluya. Murabe hariho umutima w'ubwoba, hariho n'ijwi ry'Imana rivuga ngo kuraje genda. Mana ishimwe cyane. Umurongo wa 5
nuko dawidi ahagurukana n'ingabo ziwe baja i Keila, barwana n'abafilisitiya, banyaga inka zabo, babatikiza agatikizo gakomeye. Uko niko dawidi yatabaye abara i Keila. 6. Kandi igihe Abinatayi mwene Ahimeleki yahungira iyo dawidi ari, yamanukanye efodi i Keila. Bukeye babarira Sawuli yuko dawidi yagiye i Keila. Turi kumwe? Sawuli aravuga ati, Imana imugaruye mu maboko yanje, yitaye mu mutego ko yagiye mu gisagara cugazwa, ahamagaza ingabo ndasinze ko yagiye mu gisagara cugazwa inzugi n'ibihingitso. Nuko Sawuli ahamagaza ingabo zose ngo zitabare zije gutera i Keila, zugarize dawidi n'ingabo ziwe. Dawidi amenye ko Sawuli yamugiriye inama mbi. Hano turi kumwe? Abarira Abinatayi umuhererezi ati, zana hano efodi. Efodi yari impuzu bambara abahererezi kugira ngo baje imbere y'Imana. Nuko dawidi arasenga ati, Uhoraho Mana y'Abisirayeli, jewe umusavyi wawe numvise inkuru y'imvaho yuko Sawuli agomba gutera i Keila ngo arandure iki gisagara agihora jewe. Mbega abantu b'i Keila bazontanga mu maboko yiwe, kandi Sawuli azomanuka koko nk'uko jewe umusavyi wawe navyumvise. Uhoraho Mana y'Abisirayeli, ndakwinginze bari n'umusavyi wawe. Uhoraho aramwishura ati, azomanuka. Maze dawidi arongera arabaza ati, none abantu b'i Keila bazontanga twe n'ingabo zanje mu maboko ya Sawuli? Uhoraho aramwishura ati, bazogutanga. Nuko dawidi ahagurukana n'ingabo ziwe zari nk'600, bava i Keila bagenda bayerera hirya no hino. Hanyuma babarira Sawuli ko dawidi yahunze akava i Keila, aca asigaho ntiyaja gutera. Namwe ugomba ko imigabo y'umunsi isambuka, senga. Nuko dawidi aba mu masenga yo mu bugaragwa, murabira ijambo, aguma mu mugamba wo mu bugaragwa bw'izifu. Sawuli akama murondera uko bukeye, ariko Imana ntiyamugabura amaboko yiwe. Yaratwimanye uwo Yesu icura ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi, n'ejo turamiye. Yamurondeye incuro, ariko Uhoraho aramwimana. Ibanga dawidi yari afise n'irihe? No gusenga Imana. Ibanga ryo gusenga kugira ngo mushobore gutsinda ibibazo bitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Abaciye bugufi Yesu ashimwe. Abubaha Imana Yesu ashimwe. Abarondera gutabara kw'Imana ku buzima bwawe Yesu ashimwe. Ikomerwe amashyi Imana yawe. Birashoboka gutabarwa, ariko kandi birashoboka no kutarinda kugwa mu ntambara. Aleluya. Byiyumvire. Birashoboka gutabarwa, ariko kandi birashoboka no kutarinda kugwa mu ntambara.
biciye mu masengesho. Numara umunezero muri ayo majambo, Dawidi mu gihe cy'intambara agiye gutabara ab'i Keyila, tubona Imana imutabaye, barabakinagiza arabatsinda. Kuko Imana yari igombye ko batabarwa biciye kuri Dawidi n'ingabo ziwe, aratsinda Abafilisitiya. Mugabo kandi tubona ahandi Dawidi ntiyiriwe aranarwana, kuko iyo asenga yasenga afite umutima wo kurongorwa n'Imana no kwibaza ku bya kazoza, kwigisha inama ku bigira bibe. Aloro, hari ibintu usenga kwamaze kuba ikaba intambara ikomeye gusumba, ariko kandi iyo usenze imbere y'igihe ukoroherwa gusumba. Iyo ujya kwinumira gusa, Sawuli yari yamaze gufata ingingo, Imana yarabishingiye imana yaravuga ati azoza. Mbega Mana, ubumenye ni Sawuli azoza kundondera hano, nabyumvise n'amakuru numvise, ariko sinshaka gukorera ku makuru y'abantu. Ndagomba wowe Mana kugira icyo ubimbwiye ko kuri Imana ntibesha. Ndashaka kumva amakuru y'ukuri akuvako. Aleluya. Kumbure n'iyindi ngorane urayihumva cyangwa urayibwirwa, cyangwa n'ingene ubabara, cyangwa n'ingene ibintu bimeze, cyangwa n'ingene kazoza kariko karavugwa, cyangwa n'ingene ibintu biriko biravugwa. Yesu adufashe cyane. Ntibimagije Mana kumva amakuru y'ingene abantu babibona, ndagomba amakuru y'iwawe. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Mbega Sawuli azoza, Mana yaramubwiye iti ego azoza. Cya kabiri, none aba bantu nawe yari yaratabaye bazontanga mu maboko yiwe. Kubera Imana ibona ibitaraba, irabona imigabo n'imigambi yabo, irabona n'ingene bazifata. Bamwe Sawuli yoramukaje babwira ati nibyo bazogutanga. Dawidi baramenya ibanga, aca arihungira. Ni umunezero kuri jewe kumva ko iyo ntambara itarinze kuba, kumbura yabonye inzirakarengane zari kugwamo. Dawidi rero ntacyo yari kuba ngisiye, turetse ko atari no kurwana nyene, kuko Imana ntiyari yabishimye. Aleluya. Kumbura Imana yari kureka hakaba n'iyo ngwano, Imana ikerekana ububasha bwayo, ariko abantu bagapfa, ibintu bikagenda nabi. Ariko Imana yabitegekanije hakiri kare. Dawidi bitewe n'ingene Dawidi yemeye kwiganiriza, kwisenga, kwigisha inama, hanyuma iratabara, nta ntambara irenze kuba. Dawidi adasohore ibigwanishwa vyiwe, Sawuli adasohora ibigwanishwa vyiwe, abagore b'abasoda babo batagore iwabo, abana babo b'abasoda babo batagore iwabo, bitarinze kuba urugamba rw'ab'i Keyila ngo bagorwe n'abandi ngo bagorwe. Kubera ko Dawidi yasenze, ibintu byagarukiye hagufi. Imana ikomerwa amashyi. Ndagutumire usubire wiyumvire ko hari ibintu wifuza ko bigarukira hafi. Wirinde gushika kure, wirinde kuba bibi. Rondera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ikintu nawe uca wumva bikeneye ko usengera, hari ahantu uca wumva bikeneye ko ugisha inama Imana. Imana ishimwe yuko uzi gutabara bitewe n'amasengesho. Komera Imana amashyi. Dawidi ko yari yamenye ukuri, aciye y'uruyigi. Dawidi nawe atabara umusengesho. Benshi bazokira nitwasenga, benshi bazotabarwa nitwasenga. Nitwarondera uburongozi bw'Imana, imiryango yacu izotabarwa. Nitwarondera icyo Imana ivuga, uburundi bwacu buzokira. Imana ikomerwa amashyi.
community yokira, Afrika yokira, n'isi yose yokira nitwarondera icyo Imana ivuga. Mbari uri hano ako bakamwatire bakerekana turondera icyo Imana ivuga tukagikurikira, wewe n'abawe muzokira. Imana ikomeze amashyi cyane. Imana si umuntu, Imana ni Imana. Haleluya, haleluya. Kandi wawundi yaririmbye ngo burya Imana ntigomba yuko Uburundi uhinduka ikibuga c'abadayimoni, iradukunda uhinduka ikibuga c'abadayimoni. Uburundi ni imisozi, Burundi ni ibigabiro, Burundi nyabwo ni jewe nawe. Ababubamo baba abarundi baba abanyamahanga, nibo bagitse Uburundi n'amafaranga. Mugabo tugiye tukabyinjiramo neza usanga ari umuryango wawe, tugiye tukabyinjiramo neza usanga ari wowe. Kubwo gusenga tuzokira. Imana ikomerwe amashyi cyane. Rero icyo dushikiriye kimwe dufatiye kuri ka karorero ka Yesu ni ugutagira ikindi na kimwe wizigira turetse Imana yonyine n'ijambo ryawe. Iyi kintu kidufasha, ijambo ry'umutwe twarivuganye, ni ibidushoboza bindi guhangana n'amagerageza. Kutagira ikindi na kimwe wizigira turetse Imana yonyine n'ijambo ryawe. Igikurikira ni kuba maso ntugire ugeze aho umwansi ashaka. Kuba maso ntugire ugeze aho umwansi ashaka. Jewe nanditse ngo mu tuzitizo situation dure, igihe ugeze mu gihe kigoye kigumye, kuko aharonderamwo akaryo ko kuvugira nabi wewe. Mu bihe by'ubupfubyi, mu bihe by'ubupfakazi, mu bihe byo kubura umuntu, mu bihe by'indwara, mu bihe byo gusonza, mu bihe byo kuyoberwa, mu bihe byo kuvugwa nabi, mu gihe washitse ahantu nyene hasanzwe hari ingorane, umwansi asanzwe ari watetse ingorane. Mu gihe washitse mu ngorane aca arondera ingene haronka akaryo kugira ngo n'icyo yagera kubuze ko agishobora, icyo ari cyaramunaniye ku buzima bwawe ubu rero agishobora. Ni mubi, akagera mu bihe bibi, kandi iyo politiki arayikoresha no mu bantu, arayikoresha no mu bihugu. Yesu adufashe cyane. Imana itugirire neza. Aritiza akaduka bikagushikiye kubera uri mu gihe kimeze nk'igisanzwe gitwara ingufu nyinshi, agaca atera amapombe menshi kugira ngo ubure ingene ubyifatamo, aruhire kugufatisha iminwe agukoze icyo ashaka. Ndababwire n'amajambo y'Imana arabishigikiramo. Mu bihe by'ingorane si igihe cyo kudenderukirwa ngo jembere ngo bijye gusenga byaranze, jembere byo gusenga mbaye ndabireka. Mu bihe by'ingorane nibyo bihe bihambaye byo gusenga. Igihe umwansi agutitirije
bageragezwa akaryo kabi rwangwano zose kakuviremo akaryo keza mu izina rya Yesu. Aya ni amajambo y'Imana. Reka nzabisemerere byaza umusaruro akaryo kabi ucamo, byaza umusaruro ibihe bibi uri kubacamo, kuramo inyungu rwabibamo byose mu bihe bibi uri kubacamo, uvane n'inyungu kiragomba ku mwana w'Imana. Ndashaka amene nyinshi nanga zibutse ndabisubiramo kiragomba ku mwana w'Imana mu bihe bibi, vana n'inyungu. Aleluya. Umwasi ashaka gukuramo ikibi cya mbere, wewe vana n'inyungu. Yesu yari amaze iminsi 40, inzara yari yarishitse, handitswe ngo iminsi 40 yose arasonza, bisigura ngo hari ukuntu byari bimeze neza bwa mbere. Mugabo rero ashitseho umwasi agomba atangiye kumubwira inama, none umwanya n'inama yamubwira, ariko turabizi ko imigambi yiwe yose ni mibi. Ashamubwira rero kuba wigira ibyo wowe usonza kandi wowe ufise ubushobozi bw'icyo wokoresha, bimeze nk'iyo umukobwa usa neza wakivuga buri munsi wambara n'abagabo bakomeye abagore shora umubiri, bimeze nk'uko yagira umupfakazi bakivuga ngo buri kigarurira abana n'umugabo yapfuye, nawe rero uracyari muto, wabashyize muto wongera abagabo. Ayo mabwire arabana. Biramaze nk'ariko arabwira umuntu ntakivuga buri kigarurira abana, kandi wowe ubona we ntubona imodoka yo kwaka amahera abantu gahari y'ibiturire. Nawe aramubwira ati wewe umwana w'Imana wewe tawigarurire kuririmba ubutatu wirire. Akaryo kabi Satani ashaka kubakuramo akaryo kabi karusha ka mbere. Ubwo Yesu yabonyemo akaryo keza ahagarara amagabo, ahagarara neza nk'uko natwe tuzohagarara kandi twama duhagarikwa nawe. Aravuga ati ndakurahiye nkamenja umuntu batungwa n'umutima wonyene atungwa n'ijambo ryose rikuwe mukamahuraho. Amashiko mani kabura. Haleluya. Mwana wanje yarigeze gupingwara kubera iryo jambo. Amajwi n'ibindi byumvisha iby'ingene arwaye kandi akwiye kuvuzwa rwose. Uwo twubakanye nkunde nibaza ko ari umugisha kuri we, ari ibintu bimwe bimwe ntashaka no kwirirwa ndamuremereza. Bararwanye twe na mpumuyera. Mugabo ijambo ryafashije ryavuga ngo umuntu ntakizwa n'imiti gusa, arakizwa n'ijambo rivuye ku Mana. Yesu aguhezage. Amen. Ikurikira idufasha kugira ngo dushobore guhangana n'amagerageza. Ni kuba udatekeranya ubucuti ufitanye n'Imana, ukamenya ko Imana ari so.
ndavuga ni Imana Data wa twese wo mu ijuru, si Imana y'ibigirwamana, ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Nawe utayizi ugahamagara uti yewe muremyi w'ijuru n'isi, Mana muremyi wanjye, iriyizi kandi nta yindi nzitaba, niyo yonyine. Imana ikomerwe amashyi cyane. Kumenya rero ngo ndi umwana w'Imana, ibyo babyita ukwizera, kudatekerana. Amabwire menshi yo mu bihe bigoye nayo ukwibaza ko Imana yaguhebye, nayo ukwibaza ko itakinakubabaye, nayo ukwibaza ko yaguciriye urubanza mbere ko kubera uri umunyamakosa nayo yaciye ifata izindi ngingo mbi. Ariko wibuke ko hari amakosa manini wigeze gukora, yaba yafashe ingingo mbi uba urenze, ahubwo bari umwansi barashukana sesa atari bukuyoze, aguta mu rudubi agaca yongera akagaruka agahagarara hejuru yawe uri murigo, akubwira ngo none wabigira utabona, wowe ugaca wibaza ngo ni Imana kurusha bakibaga abana biwe bashobora byumva bimeze nk'aho wumva ngo bagiye abandi bagira ngo umwana wawe yarapfuye, si kubera Imana ari mbi. Imana ni nziza, iyo yose wowe uri muri Imana ni nziza. Imana wowe uri mwiza kandi wowe uri umwizigirwa, no mu ntege zawe gumana ubyizigirwa. Gitanga zama wirata muri
naho twebwe twaba twahemutse turagukorera amashyi. amajambo y'Imana mu baheburayo no mu baroma hariyo amajambo yanga gutera intege aca atwereka ngo tugumye kwatura ibyizigiro byacu. haleluya. rero kuba udatekeranya ku nshuti zitaniye n'Imana birakomera iyo waba wihumeka mu gusenga kwawe wo kwatura ibyizigiro byawe. nawe urarengana mu ibarabara mvuye kubimuhira bishwa ngaha, mvuye ku isoko bishwa ngaha, mvuye ngaha bishwa muhira, ngenda ndatura icyo Imana iri ku buzima bwanjye shika muhira nkareba bavuye ngahandi. haleluya. mushimye kwatura ibyizigiro byacu ugenda uratura iby'ijambo ry'Imana ari kuvugako. narakijijwe sikubw'imirimo naramwizeye Kristo wanje ndamwamura. Haleluya. Imana yumva Imana yishura aho umwana w'umwana
Imana itabara, Imana idukize umutego n'umutezi, Imana ituvane mu kabaregwa, Imana ituvane mu wese bashaka turaguhaye icyubahiro. Imana y'umuntu uri kumwe natwe tuba turiho, uri kumwe natwe tuba tubise tubize, uri kumwe natwe tuba tubibona neza, uri kumwe natwe nta muntu atazimaze, uri kumwe natwe abaguma barashoka, uri kumwe natwe uhora ugenda neza, uri kumwe natwe wakira amahoro mu izina rya Yesu. Uzayabona ariko wakiyakira mu mutima, uzabona icyaha cyakomeye, uzakibona. Wakira amahoro mu mutima wawe, wakira amahoro mu mutima wawe, wakira amahoro mu mutima wawe. Tugomba gusenga tuziganisha dutahana ubwoko bw'Imana kandi ishusho n'ibindi igiye gukora ubwoko bugomba gutangariza abantu bamaze igihe bameze nk'abaharanga umusozi muremure bababwira ngo bashyize ku isonga. Umunsi wose wasanga bari mu kiyaga, imikono
noneho bihera ngo ariko imana iravutse iti humura ndakwibutse umugiraneza akomeye cyane atagira abantu ubabereye iwawe turaguhaye icyubahiro
gakesha ijoro ryo mu buzima